bamushira mu ibohero ariko naho bamupfunze naho abavugishwa n'Imana bariko barapfungirwa ubusa naho abavugishwa n'Imana bariko baratotezwa naho umuntu atanze ijambo Imana yamubariye yaca aja mu gasho nagomba ndababwira ngo ivy'Imana yavuze ntibisubira inyuma biraba naya majambo ivy'Imana yavuze ico yabwiye abantu ico yabwiye Ahabu carabaye naho bamupfungiye bapfunze Mikaya nagomba kwibutsa hirya no hino hariho n'abavugishwa abandi muri kino gihe bameze gutyo bageze imbere y'abategetsi bageze imbere y'abakuru b'ibihugu bageze imbere y'abami aho gutanga ijambo Imana yabatumye bagaca bahindura bakavugishwa n'ivyumviro vyabo bagakora ivy'Imana itababwiye kubwo gutinya icubahiro c'umuntu no gutinya ivy'Imana no gutinya abantu ku kigohe bagaca bavugishwa mu buryo bwa shetani nk'abavugishwa bakamenye aho kubwira abantu ati Imana yavuze nkuko haravugishwa muri kino gihugu c'u Burundi bariko batanga ijambo Imana itabarongikanije nkuko vyagenze mu gihe ca Yehoshafati na Ahabu bakabwira umwami ati tera uzonesha kandi atariko Imana yabatumye Yehoshafati aramubwira ati reka twumvirize ico Imana ivuga biciye bakoma kumuvugishwa n'Imana turabaramukije ibihugu mu burere butandukanye musanzwe musagaje haba mu karere k'igihugu c'u Burundi Rwanda, Kongo, Tanzania, Amerika na Aziya n'ibindi bihugu bitandukanye tugomba twifashishe aya majambo masaha y'umugoroba ijambo ridasanzwe riboneka mu gitabo c'ingoma gitabo ca kabiri c'ingoma 18 kuva ku murongo wa mbere mwari kumwe na Bishop Felix ndikwakunze umuvugishwa w'amahanga egome nimero abakenera gukurikirana ibibi tuko turakurikirana ni 79 27 reka twifashishira ijambo ry'Imana abantu benshi muri kino gihe aho guhakusiguza Imana no kubaza Imana birukira kubaza imizimu no kubaza bakamenye ariko uyu munsi ndabatangariza ngo hari ikintu uhoraho agomba ku bantu ku banyeshengero ku bategetsi no ku bandi bantu bose kugira ngo batahure ico Imana igomba Ahabu na Yehoshafati barabami Ahabu yatwara Ubuyuda Ahabu yatwara Yerusalemu ni Yehoshafati nawe yatwara Ubuyuda uyu Ahabu mu rutunge gato Ahabu yari umwami w'Abisirayeli Yehoshafati nawe yari umwami w'Abayuda Imana nishimwe cyane kandi aba barabagenzi bakundana kuko bari barashingiranye bahana bageni maze ngo haragera igihe Yehoshafati yifuza kuza gutemberera Ahabu umwami w'Abisirayeli maze ngo Ahabu abwira Yehoshafati ati mbega uwo kwemera kujana nanje kuja guterera moti Gileyadi Yehoshafati aramubwira ngo nta kimwe jewe nawe turi bamwe turashobora gufatanya urugendo ariko aramubwira ngo umviriza mugenzi tubanze dusiguza Imana tubanze tubaze Imana yo mwijuru reka twumvirize ijambo ku murongo wa 10 mu gice ca 18 ku murongo wa mbere ngo nuko Yehoshafati yari afise ubutunzi bwinshi n'icubahiro gihambaye bukeye bashingirana na Ahabu hashize imyaka aramanuka aja kumuramutsa Ahabu i Samariya maze Ahabu abwira Yehoshafati n'abari kumwe nawe intama intama n'inka nyinshi cyane araheza aramukubakuba ngo batabarane gutera iramoti Gileyadi nuko Ahabu umwami w'Abisirayeli abaza Yehoshafati umwami w'Abayuda ati mbega uwo kwemera kuntabara ukajana natwe iramoti Gileyadi aramwishura ati yego cane jewe ndumwe nawe n'abantu banje nibo biwawe nzogutabara muri iyo ntambara maze Yehoshafati abarira umwami w'Abisirayeli atenda se banza usiguze ijambo ry'Uhoraho nuko umwami w'Abisirayeli akoranya bakamenye bari abantu 400 arababaza ati mbega tuje gutera moti Gileyadi canke dusigeho baramwishura bati duga utere
duga uhatere mu maboko yawe, kuko uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi. Ariko Yehoshafati arabaza ati, mbega uretse aba nta muntu avugishwa n'uhoraho yobaho ngo tumusiguze? Umwami w'Abisirayeli yishura Yehoshafati ati, haracasigaye umuntu umwe twoshobora kubaza akadusiguriza uhoraho, ariko ndamwanka, kuko ataho avugishwa ivyiza kuri jewe atari ivyago. Yitwa Mikaya mwene Imura. Yehoshafati aramubwira ati, sigaho mugenzi, ntaco uvuga atyo. Nuko umwami w'Abisirayeli ahamagara umuntu w'inkone, aramubarira ati, genda unyaruka uzane Mikaya mwene Imura. Kandi umwami w'Abisirayeli nawe na Yehoshafati umwami w'Abayuda bari bavyagiye ku ntebe zabo z'ubwami, bambaye imyambaro yabo y'ubwami, bari ku nama ku kwishikiro ry'ikirimba c'i Samariya. Bakamenye bose bavugishirizwa imbere yabo. Maze Zedekiya mwene Keneyana yicurishiriza amahembe y'ivyuma, aravuga ngo, ati uku niko Uhoraho agize, ngo aya mahembe niyo uzokwirukanisha Abasiriya gushitsa baherengeteye. N'abandi bakamenye bose bavugishwa batyo bati, duga uhatere Ramoti Gileyadi, bizokuberako, kuko Uhoraho azohagabura mu maboko yawe mugenzi. Maze intumwa yari yagiye guhamagara Mikaya iramubwira ati, abavugishwa bose bahurije hamwe gusiguriza umwami ivyiza. None rero nawe amajambo yawe nabe nk'ayabo, uvuge ivyiza. Mikaya aramwishura ati, ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, ico Imana imbarira cose nico nza kuvuga. Nuko arengutse imbere y'umwami. Umwami aramubaza ati, Mikaya, tuje gutera Ramoti Gileyadi canke dusigeho? Aramwishura ati, nimuduge mutere, bizobabera uko kandi bazogaburwa mu maboko yanyu. Umwami aramubaza ati, aho nakurahirije nzogeza ryari, kugira ngo ntugire ico umbarira kitari c'ukuri mw'izina ry'Uhoraho? Aramwishura ati, mbonye Abisirayeli bose basabagiye ku misozi nk'intama zitagira umwungere, kandi Uhoraho agize ngo bariya n'abatagira shebuja nibasubire iwabo, umuntu wese yigire amahoro. Umwami w'Abisirayeli abarira Yehoshafati ati, sinakubariye ko atogira ivyiza avugishwa kuri jewe atari bibi? Mikaya arongera ati, none rero nimwumve ijambo ry'Uhoraho. Mbonye Uhoraho avyagiye ku ntebe yiwe, ingabo zose zo mw'ijuru zimuhagaze iburyo n'ibumoso. Maze Uhoraho arabaza ati, ninde yogenda kosha Ahabu umwami w'Abisirayeli ngo aduge iyi Ramoti Gileyadi agweyo? Nuko umwe aravuga ashira ukwiwe, uwundi ukwiwe. Hanyuma haza impwemu ihagarara imbere y'Uhoraho, iravuga iti, jewe ndashobora ndamwosha? Uhoraho arayibaza ati, uja kumwosha ute? Nayo iti, ndagenda nihindure impwemu y'ibinyoma mu kanwa kabakamenyi biwe bose. Nawe arayishura ati, nukura urabishobora kandi uzobishobora, genda ugire utyo. Nuko noneho raba, Uhoraho ashize impwemu y'ibinyoma mu kanwa kabakamenyi bawe bose, kandi akugeneye ibyago. Maze Zedekiya mwene Keneyana yegera Mikaya amukubita urushi, aramubaza ati, iyo mpwemu y'Uhoraho yaciye hehe mu kuva muri jewe iza kuvugana nawe? Mikaya aramwishura ati, uzobura bimenya ku munsi uzokwitera haruguru mu mpeta winyegeje. Maze umwami w'Abisirayeli aravuga ati, mumfate Mikaya mumushire Amoni umukuru w'umugwa, na Yowasi umwana wanje, mutumwamagize ngo uru rugabo murushire mw'ibohero, murugaburire ibyo kurya n'amazi vy'intisha ntikize, uti kugeza aho azotabarukira amahoro. Mikaya aravuga ati, niwatabaruka amahoro, gatabaruka amahoro, Uhoraho azoba atamvugishije. Arongera ati, mwabantu mwese muraba muvyumvise.
Ahabu agwa mu ntambara, nuko umwami w'Abisirayeli na Yehoshafati umwami w'Abayuda baraduga baje gutera i Ramoti Gileyadi. Maze umwami w'Abisirayeli abarira Yehoshafati ati ngiye kwiyoberanya nje mu rugamba, ariko weho n'aba na wa mu ariko weho ngwambare imyambaro yawe y'ubwami, kuko umwami w'Abisirayeli ariyoberanya. Baraheza baja mu rugamba, kandi umwami w'Abasiriya yari yabariye abagabisha b'imikogote y'intambara ati ntimutumbereze kurasa abandi atari aboroshe canke abahambaye atari umwami w'Abisirayeli wenyene. Nuko abo bagabisha b'imikogote y'intambara babonye Yehoshafati baravuga bati nguriya rero umwami w'Abisirayeli. Nuko barakebanuka baramutumbera we, ariko Yehoshafati atora ubuku, maze Uhoraho Imana aramutabara abatera kumuvako. Maze abo bagabisha b'imikogote babonye ko hatari umwami w'Abisirayeli barahindukira bareka kumwirukana. Maze umwe wo mu rugamba apfa kurasa ajya mu mwami w'Abisirayeli aho ivyuma bimukingira bihurira. Aca arabarira uwutumbereza umukogote wiwe ati hindukiza unkure mu rugamba kuko nkomeretse bibi. Uwo munsi intambara irushiriza kuba ihambaye. Umwami apfa kwinanata akomeza guhagarara mu mukogote wiwe ahangana n'Abasiriya gushitsa ku mugoroba, maze nko mu kirengazuba aratanga. Imana itugiriye neza. N'aya majambo nagomba ko twifashisha muri aya masaha, n'aya majambo nagomba ko ubwawe wumva. Maze ngo Yehoshafati yari umwami w'Abayuda, agenda gutemberera Ahabu umwami w'Abisirayeli, kuko bari abagenzi kandi bari soma mbiki bakundanye. Ariko yibagira ikintu kimwe yibagiye ikintu gihambaye. Yesu ashimwe cyane. Maze Yehoshafati ashitse umwami w'Abisirayeli aramubwira ngo mugenzi, uremera ko tujana gutera Ramoti Gileyadi? Nawe aramubwira ati ivyanje n'ivyawe birasa, ariko mugenzi banza utaduze gusiguza Imana. Iri ni ijambo rikomeye cyane, dusiguze ijambo riva mu kanwa k'Uhoraho. Ahabu abwira Yehoshafati ati hariho bakamenya amajana 4, reka tubasiguze. Ahabu yanka gusiguza Imana, asiguza abapfumu, asiguza abakarudaya. Maze ngo Imana irashangashirwa, Imana imugenera ivyago, kuko yanse gusiguza ijambo rivuye mu kanwa k'Uwiteka Nyiringabo nyir'ijuru n'isi. Maze arababaza ngo tugende gutera Ramoti Gileyadi. Baramwishura ati dugu hatere, kuko harazwagabura mu maboko yawe mugenzi. Ariko iryo ntabwo ryari ijambo rivuye ku Mana, kuko ico gihe abami ha gusiguza bavugishwa bagenda gusiguza bakamenye, kuko batigera bemera ko Imana ivuga, batigera bemera ko Imana hari ico yokora kugira ngo bikunde batahura ico Imana igomba. Ese umuntu w'umunyacubahiro gufukama imbere y'umuntu araguza imizimu aho gufukama imbere y'abakozi b'Imana buzuye mpemu yera. Yehoshafati aramubwira ati mugenzi, uretse abantu bawe, burya nta wundi muntu avugishwa n'Imana muri kino gihugu. Imana ntabwo icubahiro. Igihugu cari cuzuye abavugishwa n'Imana, cari nk'abantu barimwo ingabire z'Imana, ariko kubera kutemerwa no gutemera ivyo Imana ivuga bagiye kurondera bakamenye. Maze ngo Uhoraho ashangashirwa nuko abantu baretse kubaza Imana rurema bakaza kubaza imizimu. Maze ngo aravuga ati hasigaye umugabo umwe yitwa Mikaya, uyo nawe ndamwanka kuko nta munsi n'umwe avugisha icyiza kuri jewe. Yehoshafati aramuga ati mugenzi, gezaho aya majambo, rondera umukozi w'Imana tumubaze ico Imana iri buvuge kuri uru rugamba, ico Imana ivuga muri kino gihe, tumubaze ico Imana igomba muri kino gihugu aho usagaje. Maze ngo baramutumako, ugiye kumuhamagara aramubwira ati Mikaya, abantu bose bahuje inama, bahuje ivyiyumviro, babwiye umwami ko azonesha i Ramoti Gileyadi. Rero nawe uvuge kimwe, uvugishwe nk'abandi. Ahabu araho yicaye ku kirwa n'umwami Yehoshafati. Mikaya aravuga ati umviriza ico Imana iri bumbwire nico nja kuvuga mw'izina ry'Uhoraho. Nagomba kwibutsa abantu bose bari mu burere butandukanye, nagomba kwibutsa
hirya no hino hariho n'abavugishwa abandi muri kino gihe bameze gutyo, bageze imbere y'abategetsi, bageze imbere y'abakuru b'ibihugu, bageze imbere y'abami, aho gutanga ijambo Imana yabatumye bagaca bahindura bakavugishwa n'ivyumviro vyabo, bagakora ivyo Imana itababwiye kubwo gutinya icubahiro c'umuntu no gutinya ivy'Imana no gutinya abantu ku kigohe, bagaca bavugishwa mu buryo bwa shetani nk'abavugishwa bakamenye, aho kubwira abantu ati Imana yavuze, nk'uko hari abavugishwa muri kino gihugu c'u Burundi bariko batanga ijambo Imana itabarungikanije, nk'uko vyagenze mu gihe ca Yehoshafati na Ahabu, bakabwira umwami ati tera uzonesha, kandi atariko Imana yabatumye. Yehoshafati aramubwira ati reka twumvirize ico Imana ivuga biciye mu kanwa k'umuvugishwa n'Imana. Mika yashitse aravuga ati umviriza, genda mutere muzonesha. Ariko Ahabu agira amakenga, aramubwira ati kuvona kurahirije niga utambwira ivy'ukuri mw'izina ry'Uhoraho. Aramubwira ati umviriza, ngize gutya mbona Abisirayeli bashabagiye ku misozi, numva umuntu ambwira ngo bareke bagende zirya n'intama zitagira shebuja, ni intama zitagira umwungere, kandi kigira kabiri nagize gutya mbona umwami Imana asagaje n'ingabo ziwe, maze ngo arabaza ngo ninde yogenda kosha Ahabu adugira motigeri yadagweyo. Umwe aravuga uwundi aravuga ati ariko haza iyindi mpwemi iravuga ati jewe ndamwosha, ndagenda mpagarare mu kanwa k'abakamenyi biwe, mpagarareho ndabarungikira impwemu y'ibinyoma kugira ngo bamubwire ibitari ivy'ukuri, kugira ngo bikunda duge agwe iramota Gileyadi. Mikaya aramubwira ati ivyo niko nyiringabo yabimbwiye. Aha baravuga ati sinamye nakubwira uyu mugabo ntavugishwe ivyiza kuri jewe, aca atanga itegeko, Imana nishimwe, ati fata uyo mugabo Mikaya mu mubohe, mumushire Yowasi umuhungu wanje n'umukuru w'inkone, bamufunge bamuhinga n'intica ntikize, bamuhe n'amazi y'intica ntikize kugeza ntabarutse. Mikaya aravuga ati umviriza, nanje ndabivuze, niwatabaruka amahoro ntazoba ari Imana yabimbariye. Yongera avuga ati bantu mwese mukoraniye mwe muvyumvise, n'iri jambo nagomba ko tuvugana muri aya masaha. Ahabu kandi ntiyarekeweho araduga, baduga guterera moti Gileyadi, abwira umwami Yehoshafati ati we rero ubandanya wambaye imyambaro yawe, ariko jeho ngomba niyoberanye kugira ntagire umenya ko ndi umwami. Yamara umugabisha w'ingabo z'Isiriya n'umwami w'Isiriya yarabwiye umugabisha w'ingabo ati ntihagire uwundi muntu mutera atari umwami w'Abisirayeli wenyene. Bakibona Yehoshafati baravuga ati ngujya mwami araduze, ngujya mwami araduze, baca bamutumbera ko bose n'imyami, bamukurikiye umwami aramutabara. Yehoshafati aturubuku, Imana tugire neza. Nagomba ndakubwirira ijambo Ahabu ari mu rugamba, kuko yazati jewe nta muntu aza kumenya, ariko ikintu Imana yavuze, ikintu Imana yagomvye gukora naho wo kwiyoberanya, Imana ibikuzi. Uramenyekana uko biri kose, uramenyekana uko biri kose, Uhoraho aba yakubonye ngo uri mu rugamba apfa kurasa umwami umutobekeranya aho ivyuma bipfungiye, ngo maze ngo arabwira uwo mutwembereza umukobwa ati nkura mu rugamba kuko nkomeretse bibi. Ariko ntiyigeze avayo, yabandanije kugwana gushika ku mugoroba, maze hageze kukirengazuba aracikana. Aya majambo aratubwira kandi atwibuza ikintu kidasanzwe, ikibazo gikomeye cyane. Abavugishwa benshi muri kino gihugu batanze ubuhanuzi bw'imbuburi, bavugishijwe ibitari bike, abatari bake bamwe barafunzwe. Ariko nagomba ndakubwire ngo abantu bareke kubaza imizimu kuko yashara abavugishwa n'Imana. Haracariho ab'Imana yatoranije yazigurije nka Mikaya, bashobora kubazwa no kubazwa mu kanwa k'ijambo ic'Imana igomba mu gihugu canke mu bihugu bitandukanye. Yehoshafati kuko yari yuzuye mpwemu yera, aramubwira ati reka tubaze Imana twumve ikivuga. Nagomba kubabwira ngo Imana hariho ikintu igomba kuvuga, kandi hariho nico yavuze. Naho abantu batemera Imana, naho abantu batemera ko Imana ivuga, hariho ikintu yavuze. Maze ngo Mikaya aramubwira ngo Uhoraho akugeneye ibyago kuko wataye Imana ukaza kubaza imizimu, arungitse rero abavugishwa b'ibinyoma mu kanwa kabakamenye bawe bose, kugira ngo bikunde bakubwire bitari by'ukuri mu izina ry'Uhoraho. Ati duga utere kandi uzoduga kandi ntuzogaruka. Bamushira mu ibohero, ariko naho bamupfunze
naho abavugishwa n'Imana bariko barapfungirwa ubusa, naho abavugishwa n'Imana bariko baratotezwa, naho umuntu atanze ijambo Imana yamubariye aca aja mu gasho, nagomba ndababwire ngo ivy'Imana yavuze ntibisubira inyuma biraba. N'aya majambo ivy'Imana yavuze, ico yabwiye abantu, ico yabwiye Ahabu carabaye naho bamupfungiye, bapfunze Mikaya. Mikaya arahagarara aravuga ngo nimwaba mutabibonye muze muvuge yuko jewe ntaramuvugishwa n'Imana. Amajambo Imana imaze igihe iriko iradutuma, twagomba tubwire abarundi n'abarundikazi abari mu bihugu vyose bitandukanye vya Afrika, u Rwanda, Tanzania na Kongo, abo tumaze guha ijambo, nimwaba mutabonye ivy'Imana yatubwiye, mukaba mutabonye ivyo Uhoraho yadutumye muri ivyo bihugu, muce menya tutabavugishwa. N'aya majambo dukoresheje kugira ngo umuntu wese ntahave ahagarara uko avyiyumviriye nk'Ahabu. Ahabu yanka kumvira Imana, agenda iramoti Gileyadi, araduga kandi yamaze kuburirwa, yumvise imburi ko azogwayo, ariko nticabujije yuko abandanya kugenda gutera, agira inguvu nyinshi, aduga agiye gutera yishimiye imikogote y'intambara, yishimiye ubwinshi bw'abagwanyi biwe, yishimiye ubwinshi bw'abasirikare yari afise, mugabo kuko Imana yari yavuze ngo duga ariko ntuzogaruka, duga ariko uzogwayo, kuko hari ijambo Imana yari yavuze. N'aya majambo rero adasanzwe nagomba ndakubwire, uyu mugoroba urashobora kuba uri mu bikorwa vy'Imana bitandukanye, ukabandanya kwinanata, ukabandanya gukora imirimo, ukabandanya gukora ibindi vyose, ariko wakomeretse bibi. Warakomeretse ntashobandanya kwihagararako, warakomeretse naho ubandanya uvugishwa, warakomeretse naho ubandanya usigura, naho ubandanya kurongora ugakora ivyo ubona bikwiye kuba vyiza, warakomeretse. Nagomba ndakubwire ngo kubera wakomeretse rero reka kwihagararako. Ijambo rirakubwira ngo va mu mukogote kugira ngo bikunde egome urabe ingene woshobora gutabarwa. Ahabu rero ntiyavuye mu mukogote, yagumye mu mukogote, hageze ku kirengazuba aratanga. Rero n'iri jambo nakuzaniye, Imana iragomba gutahure ico Uhoraho avuga. Ubandanya kuba mu mukogote, ubandanya kurasa kandi wakomeretse bibi. Nagomba kukubwira, urashobora kuba umaze imyaka myinshi uri mu ishengero ry'Imana, urashobora kuba umaze igihe kitari gito uriko uravuga ubutumwa cyangwa gukora Imana, uri umuririmbyi, uri umusiguzi, uri umukuru w'abarongozi, umukuru w'abakenyezi n'abandi, mugabo uhagaze mu mukogote warakomeretse, wakomerekejwe n'ivyifuzo, wakomerekejwe n'ubusambanyi, wakomerekejwe no kwiba, wakomerekejwe no gutukana, wakomerekejwe no kugavura. Uhoraho araje kubihindura, iri jambo rikubera umuzingo. Nagomba ndakubwire ngo muntu w'Imana utwumviriza, ureke guhagarara nk'Ahabu, ureke kuba nkuko Ahabu yabaye, kuko Ahabu mu ntambara y'iramoti Gileyadi yari yaburiwe. Namwe mumaze igihe muri ko muraburirwa, naho Mikaya atakihari, hariho ba Mikaya bariko baravuga, abasemerezi barasemereye, natwe twahagurukijwe n'Imana muri kino gihe, kandi Imana iratubwira ngo niduhaguruke dusemerere, dutware n'ikanguro mu mahanga, tubwire abarundi n'abarundi bari mu makungu hirya no hino ngo bavavanure n'ibitagira ikimazi, bagiye kwirukira ibigirwamana vyabo, batumbere mu musaraba Uhoraho Imana yiteguye kubatabara. Ariko uragomba, nimba ugomba gutabarwa, hagarara neza, tumbera mu musaraba, genda uko Imana ikugombako, ntumere nk'Ahabu yashishikaye kurasa kandi yamaze gukomereka. Kuko umugabisha w'ingabo z'Isiriya n'umwami w'Abasiriya yari yavuze ngo ntihagire uwundi muntu murasa atari Ahabu umwami w'Abisirayeli. Urashobora rero kuba wariyoberanije kugira ngo ntihagire abakumenya, ukiyoberanya mu kuja kwa kamenyi, ukiyoberanya mu gukora ivyaha bitandukanye. Ariko nagomba nakubwire ngo wiyoberanya utiyoberanya, nagomba nkubwire ngo Imana irakuzi, irazi n'ivyumviro vyawe, Imana irazi ivyo uriko urakora. Sigaho naho uriko wiyoberanya, va kuri uwo mupfumu, va imbere ya kamenyi. Nagomba kukubwira ngo nimba uri umugabisha w'abasirikare, genda ubanze usiguze Imana, baza Imana. Nimba uri umutegetsi utegeka igihugu bitandukanye, nagomba ndakubwire ngo banze ubaze Imana. Urashobora kuba ugeze ku rugero rw'ubwami, urashobora kuba uri umukuru w'igihugu kidasanzwe giteye imbere gusumba ibindi vyose nka Amerika, ariko nagomba ndakubwire ngo nutasiguza Imana ukaba nk'Ahabu, ndakubwira ngo ukuri ngira moti Gileyadi ntuzovayo. Yesu ashimwe. N'aya majambo rero nagomba ndakubarire ngo siguza, baza umuvugishwa n'Imana, baza mu kanwa k'Imana. Abantu benshi muri kino gihe bakengera ijambo Imana yatangaje, abantu benshi bagakengera ubutumwa bw'Imana Imana iba yavuze, ariko ndagomba ndakubwire ngo mukundwa, nta kintu na kimwe cavuye mu kanwa k'Imana isumba vyose kizogenda ubusa. Imana yaravuze ngo bizobuko nyene, ivyo yavugiye mu kanwa k'abavugishwa n'Imana benshi bigiye gushika kandi uzobibonesha amaso. Nagomba ndakubwire ngo rero ntusamare canke usinzire umukondora zosi, reka kwishinga kwirukira ibigirwamana no kwirukira abapfumu n'abakamenyi, kuko Uhoraho Imana adahimbarwa n'ivyo.